ngiye kugusoza kuri iki gicu media, nimba rugomera tujye kubana, kora subscribe kugira uba mu mbere abone ibiganiro byacu. Amerika na Iran bemeranyije ko hagiye kuba agahenge k'ibyumweru bibiri. Ibi kandi Iran yo ivuga ko bizakunda mu gihe ibitero bigabwa kuri Iran bihagaze. Ibi byabaye nyuma yaho haje kugaragara ikindi gitero kandi hari agahenge kemeranyijwe hagati ya Amerika na Iran. Ibi bibaye nyuma yaho hagaragaye roketi hejuru y'umujyi wa Netanya muri Israel. Iki gitero bivuga yuko ari Iran igabye muri Israel kugira ngo Iran bikoze mu rwego rwo kujya ihumura kuri Israel, kuko Israel nayo hari ibitero yagabye muri Liban. Bivuga yuko White House bya perezida zunze ubumwe za Amerika byo byavugaga yuko agahenge kemeranyijwe hagati ya Iran na Israel yaba yabyemeye, ariko ku ruhande rwa Israel ho bavuga yuko ibi babyemeranyijwe hagati ya Iran na Amerika ndetse na Israel, ariko hatarimo Liban ngo ntayirimo, kuvuga ngo Liban n'ubundi bikomeza kuyoboka ibitero. Ibi kandi byatangajwe na BBC mu gihugu cya Israel, aho bavuga yuko i Yerusalemu ariho Iran ishobora kuba yagabye ibitero, kuko hajeho impuruza zibwira abantu kuguma mu nzu ndetse ntibasohoke bakaguma mu nzu no mu makave kugira ngo birinde ibiturika cyangwa ibishashi byaza kuza biterwa n'ibyo bitero. Kandi bivugwa yuko ibi bitero Iran yagabye itabigabye muri Israel gusa, aho bivuga yuko Israel iri mu bihugu byagabyeho igitero na Iran muri Bahrain, muri Qatar naho Minisitiri w'umutekano w'ingabo za Qatar nawe yatangaje yuko misile zari zigiye muri icyo gihugu zahagaritswe zitaragerayo. Muri Arabia Saudite naho Minisitiri w'ingabo wa UAE yatangaje yuko igihugu cyiwe kiri guhangana n'ibitero bya misile n'indege zitarimo abapilote drone ziturutse muri Iran ndetse no muri Saudi Arabia. Naho muri Arabia naho bari kuvuga yuko mu masaha make yashize abashinzwe kuburira abaturage batanze impuruza bagusaba abaturage kuguma mu mazu ndetse no kwikinga kuko ibitero bya Iran bikomeje. Ibi kandi bije Trump mu minsi yatambutse yavuze yuko agahenge ka Iran na Amerika na Israel azaba ari intsinzi kuri Amerika, kuko bavuga yuko Iran, Amerika ndetse na Israel bo ibyo bari bashaka mu ntambara bisa nkaho byageze ku nzozi zabyo bivuga. Aho Trump avuga yuko perezida zunze ubumwe za Amerika avuga yuko bashaka guhagarika Iran kudakora nuclear weapon cyangwa intwaro za kirimbuzi no guhagarika iyokorwa ry'izo ntwaro, kandi perezida zunze ubumwe za Amerika avuga yuko babigezeho. Ikindi yuko bashaka kwigarurira uburasirazuba, ariko byo bisa nkaho byabonetse kubera gufunga umuhora wa Hormuz. Ibi kandi yabitangaje avuga yuko kuri umuhora wa Hormuz ugomba gufungurwa. Muribuka yuko mu biganiro twakoze imbere harimo icyo twakoze atanga amasaha 48 kuri Iran kugira ngo ibe yafunguye, gusa na none ntabwo turabona itangazo ryemeza ko Iran yafunguye.